Guhemukirwa bibaho nyene, umuntu arahemukirwa mu kintu cyose. Nuzokora ikintu witeze ko abantu bose bazokiryohererwa, urumva. Inspiration yaravuye hajya no ku bindi bitandukanye. Naririmbye ikintu ku buryo jewe niyumva, wewe ukiyumva, n'undi akiyumva, kumva ati ikintu ndamaze kugicamwo canke nibwo buzima mbayemwo. Ikintu nzopfa ndamwibagiriye ko nuko nawe nyene yagize icyo aterereye mu iterambere ry'iwanje, ko hari tafari yashize ko, urumva, nuko hari abantu bamenye biciye kuri we. Nico kintu ndamwibukira ko, ibindi navyo nta gaciro bifise. Ibujumbura ni habubishaka haba ubishoboye, narize ngo nzufashwa nakabica birangira memukiye. Ora abakunzi ba Stein TV, this is Stein promoter wa undi amabazanira vya bindi bikuye handi bigakundwa na babandi. Nimba nawe urimo muri abo babikunda, kora subscribe kuri channel yacu ya YouTube, ubandanye wironkera update news zimeze neza ziri ku gwego. So uno munsi turi kumwe n'umutumire, turi kumwe na Double J Bad Boy Killer, azwi ku mazina menshi bagiye habwa n'abafanzi biwe n'abakunzi b'umuziki wiwe. Uno munsi tukaba twamuronse kugira dushobore kumubaza byinshi bijanye n'ibikorwa byiwe, ndirimbo yiwe cyane cyane ku ndirimbo yiwe nshasha yise Nzoduga. So uno munsi turi twamuzanye, turi kumwe ngaha, ndibaza muramubona n'uyu ngaha abatari bamuzi, ubita Bad Boy Killer. Double J, tukuramutse kwanza. Baramukije cyane nanje. Meze neza. Yani mpore kabisa. Turamukiriza abakozi ba Stein TV. Abakunzi ba Stein TV Worldwide. Big up sana, ndabaramukije, ndishimye kuba ndi kuri no TV yacu yanyu. So Double J, ni ibikorwa byiza uri kurakora. Ni igikorwa cya mbere twovuga umaze gukora kuva uvuye muri Bantu Boy. Cyo igikorwa cya mbere ukoze, kandi turiko turagerageza kuraba ni igikorwa kiriko kirakigwa neza mu gihugu, mbese ngira n'inyuma y'igihugu nuko tutahari tubibone. Wewe kuri wewe uvyishimira gute kwanza mu gihe usohoye igikorwa cya mbere ukabona cyakiwe nkuko? Kuri jewe navuga ko ubuntu bw'Imana, nta buhinga bw'iwanje na bumwe burimwo, ahubwo ni Imana yabonye ati reka ibintu bitera imbere kuruta, reka uve kuri intambwe uje ku yindi. Ndibaza ko Imana yabikoze kabisa. Naje bwanje narakoze igikorwa nyene, ndavuga ati kinyereka ndagishiremo inguvu, saba Imana kigere kure, none Imana yabikoze. Ko kiragenda neza, ni indirimbo iri kiravuzwa cyane. Ku bato bayizi duha agapera gato kugira tubandanye bazi icyo turiko turavuga ko ku ndirimbo yawe Nzoduga. Hello mama, muvyeyi nkunda mbe waramutse gute? Hello mama, reka tuyage kondonsu tuyinite. Mama narinzi ko bizonyorohera ninamara gushika Ibujumbura, ariko ibisabisho ntera mbona Imana iteba no kuvyishura. Mama ndagukumbura, nkabura n'icyo nkurungikira, je bikantera amarira kubona taco ndakumurira. Mama we, nubwo biruko ndaziko wewe unkunda, na isi yose yunyanka, komeza unsengera hari umunsi bizokunda, hari umunsi nzorunka. Mama Ibujumbura nakiravamwo nukuri biracyangora, sinirigwa ndayerera, zuharika nkubita nkabwirirwa nkaburara. Mama nivyo nkagose mama Nzoduga, nivyo nkagose mama Nzoduga, nivyo nkagose mama. Indirimbo imeze neza gose, indirimbo iryoshye, indirimbo yigisha byinshi, indirimbo ugerageje kuyumviriza irimo n'amajambo menshi, yani ahanura gose. Double J, icyumviro cyo bacyavuye kuri nde mu gihe mutubabona muri video harimwo Kiriku na wewe, icyumviro cyo bacyavuye hagati yawe na Icyumviro ni ikiwanje gusa, nagikuye ku vyo ngenda mbona biba mu kibano, mu buzima busanzwe bw'abanyagihugu mu Burundi.
navuga ko inspiration yavuye ku byo nagiye ndabona mu bantu cyane cyane ku byabaye kuri Kiriko mu gihe yaravuye muri Bantu Boy, turabona ko asubiye ku gasozi. Inspiration yoba yavuye hajya ya inspiration yaravuye hajya no ku bindi bitandukanye. Naririmbye ikintu ku buryo jewe niyumva, wewe ukiyumva, n'undi akiyumva, kumva ati ikintu ndamaze kugicamwo cyangwa nibwo buzima mbayemwo. Nkamwibutsa n'abandi batarabicamo, nkabibutsa ati naho bicamwo uzokome wibuka ko ari abantu bagukunda, naho utoba ufise ikintu na kimwe. Uzokome wibuka ko ufise umuvyeyi wawe utegezwa kubwiza ukuri uko ibintu bimeze, kuko umuvyeyi aguma ari umuvyeyi. Kakanza agapera gato kuri rujya havuga ati Ibujumbura ni haba ubishaka haba ubishoboye, narize ingu nzufashwa n'akabica birangira memukiye. Umva umustar uvuga ati ni kwa kundi uzorabe kenshi iyo uvuye ruguru. Nkunda kubibona cyane ku bakozi bo mu nzu, iyo wavuye ruguru kenshi uza ufise n'umugenzi n'umwe basi mu gisagara, ubuze iti eba naka akora mu gisagara, akora mu Kinindo, jeni namanuka niwe nzorondera, azomfasha ndonderera akazi canke amfashe ampindaro canke amfashe menyeri igisagara. Ariko kenshi usanga mu buzima turakunda guhemukirwa, usanga ujya muntu wizeye ni waguhemukiye. Umva ni ibintu bibaho muri rusange. Mbega nawe uba warahemukiwe, byo byaragushikiye ugahemukiga kwanza? Guhemukirwa bibaho nyene, umuntu arahemukirwa. Wahemukiwe nande? Benshi baravuga ati naho wahoze baraguhemukiye, wavuye bitagenze neza kadabo. Si ivyo naririmbye gusa, navuze muri rusange ibintu bibaho. Dusubiye inyuma gato, ni bendi ya Birimani Boy. Mbega kubera iki Birimani Boy? Kubera turababiri mani. Nijya bendi iraba Birimani Boy, abanyagisagara ntiturimwo canke imeze gute? Iraba bose, ariko twebwe twashatse kwishimira ico turi, n'abandi babera ikigwa bishimira ico bari. Nyimburu wo mu Gatumba canke nyimburu wo mu Kanyosha wishimire kubura umanyakanyosha. Umve ko bidakwiye kugutera isoni ngo uvuka mu Kanyosha canke ngo mu Kamenge. Twe n'abandi bibiha ikigwa, abashatse uragira Kamenge Boy canke iki, muga twebwe turababiri mani. Twarishimiye kuba turababiri mani, kandi n'abandi batubonereye, twashatse abandi bibabera ikigwa. Double J, dusubiye kuri iryo zina Birimani Boy, biravugwa neza ko mwoba ko hariho uwundi muntu nyine iryo zina. Mbega aho mwoba mwabiyaze gute kugira ashobore kuri bahebera? Byo byaraheze canke bakiriho amatati? Uwo muntu nawe nzi. Ntawuzi? Yaririmbye kuva kera. Hariho n'indirimbo yiwe yo bimaze nk'amezi 6, nuko indirimbo yiwe ntayibuka. Mugabo ugiye kuraba canke mwaramukinyije nyene, kuko akobera tobazwi nyene, mugize ati reka tugatware ntaho yitwa. Ucinyiza umuntu utazi. Nta urumva basi, nta niyo nkuru ni mbere uyumvise, ni mbaye wa mbere ndakikwaje ico kibazo. Iyo nkuru ndamaze kuyumva kandi nibaza ko mu kintu cyose nuzokora ikintu witeze ko abantu bose bazokiryohererwa. Urumva twebwe icyo tuzi nuko ibintu byacu biciye mu mategeko, vyanditswe, turafise impapuro zituranga, turafise uruhusha kwa leta. Urumva rero sasa ivyo bindi nyene bari amajambo y'abantu, injavyi zamaho. Urumva peut-être ko afise indi target. Urumva kubera ngaho uri kuramumbaza y'abantu ibihumbi n'ibihumbi baza kumumenyeraho. Umva ni iterambere kuri we, nanje ndamusaba iterambere, Imana imushikane ku ndoto ziwe. One love. Nicyo ikintu wibukira kuri Big Fizzo utazopfumwibagiriyeko? Ikintu azopfa ndamwibagiriyeko nuko nawe nyene yagize icyo aterereye mu iterambere ry'iwanje, ko hari tafari yashizeko. Urumva nuko hari abantu bamenye biciye kuri we. Nicyo kintu ndamwibukirako, ibindi navyo nta gaciro bifise. Mbega Double J na Kiriko, kuko tuvuze Double J turumva Kiriko, tuvuze Kiriko tukumva na ba Big Fizzo, hari ho mwoba mufitaniye ikintu cy'ibifu hagati yanyu ko muri batatu, Double J, Kiriko na Fizzo?
ivyo wabikuye nuko mu gihe twababona kuri stage atandirimbo muri kumwe kandi tuzi ko zakozwe mwigeze mu perform neza twaye guperformingira hamwe tutapatanye hamwe ni muri bamwe mu gihe hari urukundo ivyo ni ibintu bisanzwe kubera iki yaguhamagaye kiri kubambe niwe wamuhamagaye mukaririmba nopfa kubera iki mwe mutamuhamagaye canke nyene abahamagare mu gihe tuzi ko mwakoranye indirimbo nyinshi kubera tutari ivyo zo guhamagarana ntitwaye twabipanze umwe wese yari yavuye muhira ukwiwe mwese yari yapanze playlist yiwe hari n'igihe usanga ushitse kare we atarashika wahejeje kuririmba na waciye ashika umva nahejeje nayo gusubira kuri stage gute umwanya wanje wari waheze urumva rero ivyo ni ibintu biba mu gihe mwabipanze ati no musi dukora iki no musi tuze kubaha abafana tubacishirize ko kamwe turi kumwe ibintu bisanzwe ko n'igihe twari turi iyo si show zose twaririmbana mu gihe muri kumwe mwese nta munsi nabona muri ko muraririmba indirimbo muri kumwe mwese hari igihe ataziririmba hari igihe apanga playlist z'iyo ndirimbo ntizijemo igihe mwa Bantu Boy yose yagiye suguye gasigara ni perform umva n'ikibazo ego sinjora kubitahura kukumenga ntacyo nigeze mbona show zose wari uhari show nyinshi nta naho ntaba ndiho mugana araziraba ku mbogo zimwe rero tutaririmba ngo izo ndirimbo ego araduhaye umucyo neza igituma batashoboye kumuhamagara kuri stage cyangwa nyene ngo abahamagare urumva ntibabivuganye nta communication y'ingene bashobora kubikora bavyumvikanye ko umwe yagiye afite playlist yiwe akoye muhira nta ndirimbo baririmbanye bashoboye gupanga mu rutonde rw'indirimbo baza guperform ego Double J twe dufite byinshi byo kukubaza nuko gusa tubona umwanya umenga ntutworohereza twagomba wibukirize abakunzi b'umuziki akapera iyo ndirimbo abaritanguye kukiganiro ndabona cyabaye kirekire abayumvise mu ntango bayumve no mu iherezo mbere yuko turangiza ikiganiro verse ya kabiri ni iki ngo kuva aho Dawitabiye Imana umuryango ntakigenda ibibazo vyaragwiriye mama twishwe n'intuntu n'agahinda batuye banje ishure barahagaritse imbabura muhira yamimanitse nanje yundi mama ndahangayitse ntibakubeshe ntaco ndakujyanye uko nabitsiga sikuna bisanze abino buzuye insigo n'ugwanko rurinze Bujumbura ntihabubishaka abawubishoboye narize yingo nzofashwa nanakabica birangira memukiye banyita jewe ngo ndi wa bilimani gusinotera imbere ntaruwa mujini wamyunyigisha kwizera Imana ndazihara umunsi nzotera intambwe nini izuba rizokwaka tuve mu mwijima reka nkora n'ishaka zo guhindurira ubuzima mama i Bujumbura nakiravamwo n'ukuri biracangora Chiniri Rwanda yarera tubarika nkubita nkabwirirwa nkaburarama nivyanka gose mama nzoduka mama nivyanka sunu urambona ndizira nivyanka ndizira twari kumwe na Double J Bad Boy Kira Double J gira akajambo bwiye abakunzi ba Stein TV n'abakunzi bawe b'umuziki akajambo novuga no kubashimira kuri support yabo kushimira umunyagihugu wese ahari ku rukundo yamyanyereka kuva nk'itangura gushika no munsi igikorwa cyasohotse indirimbo yitwa Nzoduga iri kuri YouTube gendo yumviriza uyisangize n'abandi ibikorwa vyiza biri mu nzira biracaza mukomeze mudushigikira yarumvise ngo hariho na collabo yawe na Dana Kiriku na Bruce byose biri mu migambi reka bibibanga mu gihe bitaraherahezwa ribaza igihe nicaba ciza tukabona ati n'umwanya mwiza muzobironka murakoze cyane